uvuze gute kandi imitsi yaranze kabisa manu uvuze jambo nk'iryo nsambara ku mutima kwanza bavize umushero oya ugese umusheri wiwe mano rino jibarakunda we nara kumpamura ku mutima wanje manu kinze muronka manu namubura gute nje kumasenga ku mana nta muntu yavukanye ibirato twe twavutse turi gusa ariko guturambara mu mutima wanje no bandiko ndaruha sana ahubwo kuba nakubonye ngo babugira ko tubonana ubugira kanga ubugira kabiri ahubwo cyo mbona wewe umfasha ahubwo Olo urikurarira nibiki none gamze umviriza jenzo nawe ubwi uzomurondera ku mbuga monya frere aragoye gutora urumva nkubararyamye nta masaha araryamye nariya kwe sasa Moni ya frere ndagukunda yes Moni ya frere ndagukunda Nugo byashitse ugatera imbere ariko nzoguma ngwana reka ndababwire uwo mukobwa Moni ya frere ndamukunda cyane ndamupenda sana. Every story matters. Yes, hello bakunzi ba STV murabumeze neza. Jenny twa MC Andy, Mr Solution, Big Plan CEO STV n'andi mazina menshi atandukanye. This is STV. Remember kugira subscribe. Imbere yanyu uko mubibona hari umuntu mwantumye. Jewe c'est la première fois ndamurondeye. Festival ujya munsi nyene yaranondeye cyane. Ariko nari nasanze ko yari yanondereye kuva umunsi njera mu kiganiro canje yari yarandondeye ko sinashoboye kubona message imbere ya byose ndamusaba imbabazi ambabarire ndibazaza kunyishura na muhijambo ambabarire cyane kuba yaranyandikiye sinayibona ariko n'ubuzima biragorana uburyo hari umuntu aca muri byinshi ambabarire cyane so ubugira kabiri niho yanimba yarabonye kuri telefone yabisiguye ko yabonye ibiganiro byanje byinshi nkorera ngaha mukunda kubona murabona ko nkunda gukorera ahantu acarangwa ko umunsi umwe ari ujya munsi mwabonye atugaragariza akababaro kiyo ko abafana nko muri commentaire ati uramugarukana bisigure neza canke no na inbox benshi barandonde ndavuga ati kana muhamagaye ndamuvugishe numve ivyo avuga so ni bimwe mu byo ngomba kumenya kuri we ngomba kumumenya uwo ari we kuko je nta nuwo ndamenya ubwa kabiri tumenye ibijya bintu iciye bikwiko mbe ashaka guhitinga niba ashaka guhitinga nabivuga canke byukuri ivyo yakaravuga nivyo twibukanye yuko urukundo ntirutorera je nibaza yuko n'Imana turayikunda kandi tutarayibona n'amaso kandi tukayikunda kuko twizerera mu byo twumva n'ivyo twize mu bitabo by'Imana nyene so ndaguha ikaze chef umeze neza ya jemeze neza boss abavyeyi bakwise gute amazina nyakuri so je abavyeyi biwanje izina banyise ari kuri karangamuntu twongira amazina yo wanje ariko kuri karangamuntu nitwa Miburo ni umwana wa gatandatu yindi zina ni Joachim ariko igihugu stare ijone B ari umustari ya man umustari abakora ibintu bitandukanye ukora iki mu umuziki ya urafise indirimbo maze kurekura ndazifise kandi nyinshi nkazinga zirashika nk'indirimbo nka 10 urazishira kuri YouTube yewe ziriko gusa haricyo ntashira ko zikiri muri studio izindi nazo sindaro umwanya kudishira kubera ari ibindi nkirimo abantu baraziraba barazitaho mboko ziraba sinova ngo baraziraba cyane kubera urumva turacyari ntitutungana n'abateye imbere bajya bafite basatubi bande umva aho ngeze mugabo urumva nyine naho nishima okay gusa hagati yaho naguciriyemo hariho YouTube naho rafise nakoresha kera bayita Burundi Paradise kuvuga wari umugwi wanje twakora turi abantu babiri rero umwe ntitwagize amahirwe yo kugumana kubera nabonye atari impano yiwe rero ubiga Burundi Paradise ni yakera muga gusa kubera nyene ntarose amahirwe yo kugira ngo mfashwe gushika no abantu ntibandi cyane kuvuga ndacyari hasi ariko ntibisigura yuko nubwo ndi hasi no bandi hasi cyane gose yaho
nomerwa kujya nyene wabibonye. sawa Yeah. turamumenye uwo tuko turavugana ko Jesse nenda muzi hanyuma bivanye n'ivyo twabonye ujya munsi uno munsi turashaka kubitubwire neza Ugeze gute kubijyanye n'ujya mukobwa so wegeye kimwe warigeze gukoresha ikiganiro ugiye kumutegera hariya kuri ku kigo cy'indege ikiganiro nakiravye ndakiravye kirambabaza cyane canshara y'ahantu hari aho rero ndakubona uri muri byo nyene vy'ikiganiro nyene ndakubonye cyangwa ati ko ndamubonye rero jewe nteza kumubaza impamvu ivyo bintu yabikoze so gusa ntavuze menshi Moni Affaire ndamukunda sana. wamukundiye iki tubwire nk'amadetaye angabiri canke atatu wamukundiye cyane cyane Moni Affaire kuvuga ibintu namukundiye ni byinshi cyane so icyambere namukundira cyane gose kisumba byose atwenze man atwenze ni hatari ujya mwana ati atwenze bira basi nkiyo basi ko warigiye nkunda kuraba nk'ibiganira akunda gukora iyo atwenze basi nkaho nice ndiko ndamuraba nyene ndumva nyene menga nyene no gumanda muraba man ikigira kabiri naco ndamukundira udabwiza bwiwe n'amata yiwe nyene gusa icyambere gikuru ni gutwenga intwengo yo ndayikunda atwenga neza kandi azuko matwenga misi yose mu biganiro byose azarakora azaratwenga kuko zisaziza biranjoye ucuryoherwa cyane yego none nk'ubu yama usanga bisaba ko uba ufise bon asa neza wabivuze akora umuziki usumva nyene naguciriyemwe no munsi reka dukorane nyene turi pose ubu numva ko umutima menga naho urushe nyene ntuje cyane ariko mugabo nyene ni pole turayaga kabo ni kwihangana nyene uramukunda Moni Affaire sana kabisa kandi hamwe no mubura nogira ingwana mu mutima wanje ariko urumva basi ko ufise ikizere kuzomuronka genze muronka man namubura gute nje kumasenga ku Mana maka Moni Affaire rero afise amahera yo amafaranga narondegwa kuko bacumuga no mu Kirundi ngo nta muntu yavukanye ibirato twe twavutse turi gusa ariko buturambara niyo mpamvu rero n'ubu rero n'amafaranga nari nzu yaronka kuko aho narindi kera siho nkirubu kera twambara za mpuzu zimwe za ruguru nyene zimwe zitabaguye twagenda n'amaguru urabibone ngo vyaruguru tuginesha amaguru twabuze y'ibirato ariko ubu turambara agapataro keza tukagwana n'agatelefone tugatelefonana urumva yuko nta muntu yogaya ahageze kuko ubuzima bumeze nk'ingazi ariko bakunda kuvuga ngo abakobwa bakunda abahungu bameze neza ubiravye Moni Affaire hari icyo tuma akwemera so kunyemera biva kuriwe ariko n'watunyemera je amenye ko ndamwemera kwa John B ngeze nagiye wanje none kubeka John B byavuye muri Joash G na B B nayo B nyene numva nyene n'akantu nyene wiyongereyeho kiwanje okay John B sawa sasa John B jewe kweli ntacyo numva no gufasha ku bya Moni Affaire cyo no gufasha n'impanuro gusa gufasha mani kandi we mwaba muri kumwe wewe uzomurondere ku mbuga yitwa Moni Affaire kuri Facebook page yitwa Moni Affaire kuri Instagram umurondere tu ni sawa mani kuba ntaramubona je numva komenga mu mutima wanje no bandiko ndaruha sana ahubwo kuba nakubonye ngo bayibugira ko tubonana ubugira kabiri ahubwo cyo mbona wewe umfasha ahubwo ari bishobora kubana nahize nimero ndayibura kujya kuntu bamukoresha ikiganiro ndazi afise nime yiwe no gusa ko yimpa sinzi ko byokunda amabasi tukaganira zoyigwa arabusavye uruhusha acha ndayiguha je ikiganiro gikoze ku bw'abafana banje bansavye ati ndakurondere ngo bisigure ibi bintu wakoze wabisiguye rero nibaza ko atakindi kintu numva no gufasha gusa mani basi uwo mfashe iyo nimero basi byonyene gusa urega mani je nimero sindayikwimi urafise ubu nimero yanje ndaza kumuvugisha
hanyuma mani nanizeye ko no musi tuvugana nizeye kuza ko mani email kumbukiwe nawe ubigira ngo kwe si mani mu telefone tuvugane basi mani mu telefone tuvugane basi ubukoze basi ndanamuramutse byonyene gusa oya jecho si kibazo basi numva nifigiwe basi ubukoze mani jewe umugenzi wanje oya mani ndakwinginze kwe ndakwinginze mani umugenzi wanje musumba bazi kweri nka wa munsi umugenzi wanje ndagusabye mani kweri holo urikurarira nibiki none gamze umviriza jenzo nawe ubwiye uzomurondera ku mbuga Monia Frere aragoye gutora urumva nkuba araryamye nta masaha araryamye nariye kwe sasa alo urabize telefone mbega kinayifise mani nzo umubwire sivyo cyari garage takweli byari aba mani kweli umfashije basi Monia Frere ndagukunda yes Monia Frere ndagukunda nugo byashitse ugatera imbere ariko nzoguma ngwana makanda gushikiye Monia Frere ndagukunda Monia Frere ndagukunda misi yose niyumvira wewe umutima wanje ukizatemba so je gusa nyene reka ndamuririmbire kuko n'ibyinshi sinateguye hagati yaho ndafise umugenzi wanje kugira ngo ndamunezereze unezereze Monia Frere ya munezereze nabo ndamuhamagariye umujama wanje turi kumwe ko namutoye nyumbani kugira ngo amperekeze ama turi ku rugamba rumwe nawe nyene n'umusitari mu bandi nyene kandi baramuzi nyene kugira ngo amfashe kuririmbira uwo Monia Frere kibaju cyawe kibaju cyanje nyene rega niki wanje man kubadira nzoguma senga ya man uvuze gute nzoguma senga ku mana mpaka bishobotse kora cyane urondera amafaranga nyene n'ubuye kora cyane urondera amahera ufite amahera byose birashoboka umenga baragaye wangu wapi wamwita igerayo none wateguye iki rero so nateguye yuko no muririmbira akaririmbo nyene ku rukundo tu mugabo nyene akaririmbo nyene aje nateguye gusa mugenzi wanje aramfasha kuvuza kugira ngo iyo bayitiki n'umudore wangu safi none uvuga uko nyene yego je egera mikro egera gato ya mikro uvuga uko nyene uravuga yego je mvuga uko nyene kubadida urazi kuvuza ico kiboro sana yego je nabizi arabizi ukivugiriza amahera mbega yego namana kivugiriza amahera wangu kubadida uri umurundi yego je ndi murundi wangu mupfukira ivyo mwateguye tujya sho ya man Jone bi stare bi reka ndababwire uwo mukobwa Monia Frere ndamukunda cyane ndamupenda sana gituma ndamukunda afise amatayi meza afise inyenyi nziza yo esi yatwenze je biranjohera misi yose niyumvira we gusa misi yose niyumvira we gusa niko ndagenda niyumvira we gusa Monia Frere ndagukunda Monia Frere ndagukunda
nzoguma senga ku Mana yo mu ijuru mpaka tubonanye aho uri hose zo kwama ndagusengera ku Mana yo mu ijuru yo aho uri hose genda gushaka kuba wanje umutima wanje Moni ya Frere nakupenda sana Moni ya Frere ndagushaka cyane What's a busy kurize what it is jone bestare bi wagwan yeah man yeah akubali John B watabize kulize John B walibize kweli nakubata John B yeah man jewe mvuge ko ukoze yes kuba wanyitavye mwe mwakoze gusa twese twafashanye twese twakoze kabisa oya jewe abafana banje ndabakunda cyane kabisa man nakubali kandi wubahwe sana bro abafana banje ndabakunda cyane burya abafana sinari kubasigurira ko we witaye mu kiganiro canje bavyemere hari ibintu baba byibaza ntakurondeye wokibaza umuntu yakugaye jewe nibaza ko ku isi twese turabantu ubushobozi nibwo babumwe ariko kila muntu afise inkomezi ziwe yeah man n'ubushobozi bwiwe wowe uri wewe Imana yagufise ubushobozi yaguhaye nanjye mfise ibwo yama undi mfise ibwo yamuhaye gukunda Moni ya Frere sino biguhora kandi sino kubuza kubivuga yo shaka bijya bintu ari kubikuramo winjiye mu garuva ko mukunda ariko nategereza kubishiramo kuko sana man ndiye sana ahubwo azonsaza kabisa simbona byo buzima bwanje bugiye guherera so gusa nyene ni kwigumya tu nzoguma mpambana ndirimba icyo gusaba ari kibo hari aho bizoshika gusa ibaruro rogwari rondera amahera amafaranga aronderwa mani nubundi ko rondera amahera by'abakobwa ubigabanye oya nta wundi mukobwa niyumva ngo atari Moni ya Frere ni brand bro yeah nakwica we ijya demo woyibona gute ijya demo ndayibona nkuko none wowe baza kumubona wenyene kwanza bavize umushero oya ugese umusheri wiwe man rinoje barakunda we nara kumahamura ku mutima wanje man uvuze gute kandi imitsi yaranze kabisa man uvuze ijambo nk'iryo nsambara ku mutima gusa nyene tu nta kundi nyene nzigumya tu ariko gusa nizira yuko wande tuzobonana nkayimubwira amaso ku maso usenga Imana birashoboka nubwo byoshika wo nyimbariri noji gusa nyene niri noji ndamubona ku mbuga nyene mbona ku mbuga ibintu bw'abisirikira mugabo nubwo byoshika nkasanga nivyo nkasanga barabana nta kundi ariko gusanzigumya mugabo nzosaba igihe kimwe tubonane ndamugire ko nabwo yagiye mugabo yagenda mukunda tu kandi nzobaho ndamukunda nubwo azoshika bika akabana umudamu w'abandi ntaco muganiro bwati nubwo vyashise kanka kuntahura yuko nagupfiriye nta kundi gusa umenye gusa ko nagukunda tugushimire cyane yes naje ndabashimiye cyane kwa mwantumiye nkaza gusigura ivyo bintu ndibaza yuko nta bubeshi burimo kuko Moni ya Frere ndamukunda cyane kandi gushika n'ubu soguma ndamukunda nubwo yogenda handi mugabo azomenye ko ndamukunda kuvuga yuko navuga ko wari mwakoze ko nabarondeye mukagirika amahirwe kugira ngo mumbaze ivyo bintu rero urumva rero igihari mwakoze cyane na mwebwe Imana ibahezagiye Asante sana STV fans. Merci beaucoup. Call me Andy DMs, Mr. Solution, Big Blend CEO STV. This is STV. Every story matters.